Ndabaye kaze mu gano c'amasengesho kidasanzwe c'amakimi imisi yose kuwa gatanu. Uno musi turafise umutumire reka ndabahe abidondore. Murakoze cyane nitwa Pasteur Teddy Claude murakoze kudutumira. Murakoze cyane. Uno musi turafise rero ico tuza kuganira ko cyane teme y'uno musi vuga ngo umukristu n'imibabaro. Mbega umukristu biyashaka gushika akaba mu mibabaro? Mbega umukristu yashaka gushika akageragezwa akaja mu bibazo? Mbega nk'umukristu yo bifatamo gute? Rero imbere yuko tubivuga ko ivyo vyose ingene bigenda n'ingene n'umwanya wo gusenga, ntuma dufata umwanya muto wo gusenga, twiyegereza Imana kugira ngo Imana ize kubana natwe muri umwanya, dufate w'ijambo ry'Imana n'amasengesho. Kansabe Pasteur Teddy dufashe. Eka dusenge, sabe n'abariko baradukurikirana twese dufata akanya ko gusenga, ushima Imana yuko yabanye nawe kandi unayisabira imbabazi aho hose uzi yuko utigenje neza cyangwa wagendeye mu bintu bidahesha Imana icubahiro. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana yo kwizegwa, turagushimiye kuko kugira neza kwawe. Wowe uri Imana idahinduka, uri Imana yadukunze, unavyerekana mu kurungika umwana wawe Yesu Kristo, aradupfira ku musaraba, ariko kandi ntiyagumye ku musaraba, yarazutse mu bapfuye. Urakoze kuri urwo rukundo rutagira akagero. Mana, kandi turakuretse na kano kanya keza tugomba twinjiremo kugira ngo tuganire amajambo yawe, kugira ngo dusengere ibintu bitandukanye. Ndasavye ngo mpemo wawe abari baturongora, kandi nsengera n'uwo muntu wese ariko aradukurikirana muri kano kanya kugira ngo umugenderere, ugendere ubuzima bwiwe buhinduke, umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Nkuko nako ndabivuga, Bibiliya iratubwira abantu benshi cyane bashikiwe n'ibibabaro, harabo mu isezerano rya kera, hari no mu isezerano rishasha. Rero nagomba dusome muri Yobu igice ca mbere gora ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 22. Bibiliya iratubwira ngo maze umunsi urizina abahungu n'abakobwa ba Yobu bariko barasangira banywera vino mu nzu ya mukuru wabo, haza imbitsi kuri Yobu iti nka zariko zirarima n'indogoba zarisha iruhande yazo, maze abasabeya bazinyaze barazitwaye. Mbere n'abungere bari bazikikije, mbere n'abungere babarikishije inkota. Ni jewe jenyene ndokotse wo kuza kukubikira. Umurongo wa 16, bakivuga haza uwundi nawe atumuriro w'Imana watiributse uva mu ijuru uyigiza intama n'abungere urabimara. Ni jewe jenyene ndokotse wo kuza kukubika. Nagomba usomye umurongo ushaka umurongo wa 22, Bibiliya itubwira yuko uno muntu Yobu yashikiwe n'amakuba menshi. Inka ziwe zaribwe, izindi zirasha. Bibiliya itubwira yuko abakivuga ngo bazamubwira ko abahungu biwe n'abakobwa biwe bapfuye. Ibintu vyose biramera nabi. Usomye wigitangura, Bibiliya itubwira ko Yobu yari umuntu akunda Imana. Mugabo muri uko gukunda Imana nticabujijwe yuko ashobora gushirwa n'ibibazo nk'ivyo onye. Rero nagomba mwanya Pasteur Teddy agira icyo atubwiyeko. Mbega umukristu Pasteur bishobora gushikirwa akagira ibibazo? Mbega umugororotsi ashobora akaja mu bibazo? Uvuze neza. Mbega umukristu, mbega umugororotsi arashobora gushikirwa n'ivyago? Yegome cyane, ndashaka kuvyemeza 100%. Gusa kuri twege abantu twavutse ubwa kabiri no kuraba mbega iyo ibibazo cyangwa se iyo tuko turaca mu marushwa, mbega biba bisigura iki? Kwera yuko twege ntibifa kudushikira, twege bishika kwera yuko haba ariho umugambi w'Imana inyuma yavyo. Muga kandi tukaba tuzi neza yuko Imana nta muntu n'umwe ishaka kugerageresha ikoresheje ikibi. Kuko iyo tuko turavuga ikibi kenshi kiva kwera yuko umuntu yashitse ahantu araha ikibanza Satani, cyangwa se ugatusanga ari umuryango yuguruye Satani agacamutera muri ico gihe, ugasanga uwo muntu ariko araca mu bibazo bitandukanye. Rero nashaka gato mbanze mvuge amasoko novuga nti atatu ashobora gutuma
umuntu aba mu bihe by'amarushwa, ndiko ndavuga uwo muntu vyitwa yuko ari umuntu w'Imana. Ikintu ca mbere gishobora gutuma umwana w'Imana aca mu bihe bigoye nuko ubwa mbere turi mw'isi aho usanga satani ariwe aganje. Rero muri ico gihe umukristo mu gihe cyose ashatse gukora mu bintu bijanye n'ibihesha Imana icubahiro, agashaka kugendera mu nzira z'Imana, harabaho ikintu bita resistance, harabaho kugwanywa mw'isi y'umwiza, kubera ko bavuga ati uyu muntu ariko ashaka kutunyaga abantu. Reka ndabaye nk'akarorero, iyo uhagurutse ukavuga ati nshaka kuvuga ubutumwa bwiza bwo kwihana kugira ngo abantu bataramenya Imana bashobore kuza kuri Yesu Kristo bamwegurire ubuzima bwabo, nuko tuzi neza yuko mw'isi y'umwiza iganzwa na satani baragerageza kukugwanya. Aho usanga mu kanya gato uriko uragwara, cyangwa se usanga hari ibibazo bitangiye kuba mu muryango wawe, cyangwa se aho usanzwe urangurira imirimo, kubera yuko satani bariko barabona ati uyu muntu ansanze aho ndi, agomba anyage abantu nari nzi ko arabi wanje, agomba abatware mu bwami bw'umuco, mu bwami bw'umwami Yesu Kristo. Umva muri ico gihe urashobora kuba mu marushwa. Umva rero muri ico gihe mu gihe umaze kumenya ati aya marushwa ndimwo ni kubera yuko nagerageje gutera ubwami bw'umwiza bwa satani, muri ico gihe biragusaba kuresista. Bibiliya iratubwira ngo tumugwanye, tumuresiste, ngo azogira gute? Azoduhunga. Hanyuma akaba ariho iyindi soko rigira kabiri, ni mu gihe umuntu ashobora guca mu marushwa ari saison, ari gihe kanaka Imana iko iramutegurira. Kuko nagomba nibutse abantu bariko baradukurikirana yuko ntushobora gutanga ibintu Imana itaguhaye. Ntushobora kugenda kwirura abantu imibabaro wowe ubwawe utigeze uyicamwo. Sinzi ko ubizi, nibaze yuko uri umukozi w'Imana, uramaze kubibona, biraryoshe cyane iyo ugiye kwigisha abantu mu bintu wabayemo, mu bintu kabisa wabayemo vy'imibabaro, ku buryo ubonye abandi urashaka kubabwira ati nimutekane, ibi bihe muzobivamwo kubera ko na je narahabayemo. Umva rero ni mu gihe Imana bijanye n'ahantu ishaka kugushikana ikubwira ati ahantu utegeza kuhaca, yashobora kubipermeta, ikabipermeta. Imana igapermeta yuko hazaho ivyo bihe bikomeye, mugabo iriko iragutegurira intahe, iriko iragutegurira igikorwa kinini ishaka kugucishamwo mu buzima bwawe. Niko hari abantu baravuga yuko vy'ukuri umukristo cyangwa umugorora arashobora kugera ahantu ababazwa. Ku bantu bavuga yuko umuntu w'umukristo adashobora guca mu bihe bigoye, baba ariko barihenda, kubera yuko kumbure Bibiliya bayisomye ukundi, cyangwa se bayitahuye ukundi, cyangwa se baba ariko barigisha ico bita amaherezi, ibintu bitari vyo. Mugabo reka dufatire ku mwami wacu Yesu Kristo. Usome muri Yesaya igice 53, bariko barakwereka Yesu, bakubwira ngo yari umuntu w'umunyamibabaro, yari umuntu mengo yaramenyereye imibabaro. Uwo ni Yesaya ariko arerekwa ibijanye n'igikorwa Yesu azokora kijanye no kuducungura. Rero tugerageze turabere ku buzima bwa Yesu, murabe umubabaro yagize imbere yuko ashobora kuronka agakiza kawe n'agakiza kanje. Yarakubiswe, kandi yakubiswe inkoni nyinshi, yarambitswe urugori rw'amahwa, amahwa maremare ku buryo yambaye n'ubusa. Ivyo vyose yaragerageje, vyose arabyihanganira. Kubera iki? Kubera yuko yabona agakiza kawe, yabona abantu bariko barasubira kunywana n'Imana. Hari ahantu watangiye udusomera muri kijya gice ca Yobu, igice ca mbere, usome ku murongo wa 22, naho Yobu yashikiwe n'ivyo vyago vyose, akabura abana, akabura ubutunzi bwiwe, Bibiliya ivuga ngo ntiyigeze akora icaha, kandi ntiyigeze avyegeka ku Mana. Uwo umurongo wa 22. Umva rero bisigura ngo nimba umwami wacu Yesu Kristo yaraciye mu bihe bikomeye, ibihe vy'amarushwa bitagira uko vyovugwa, mugabo akavyihanganira, ni kubera ko hari ikindi gihe kiri inyuma y'ivyo. Nagomba uhundiye dusome mu Baroma igice 8 ku murongo wa 18. Abaroma igice 8 ku murongo wa 18, nagomba ntumirire nabo n'abari baradukurikirana uyu murongo tusome twese. Aravuga ngo niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa. Umva niki kintu none ariko nshaka kuvuga yuko ku mwana w'Imana, kuri uwo muntu wese yavutse ubwa kabiri, kuri uwo muntu wese
afitaniye ari muri alliance ari mu isezerano na Yesu Kristo amenye yuko ibihe vy'imibabaro ni ibihe bisanzwe uko bishobora kuza ntibisigura yuko igihe cyose agomba haza ibihe vyiza yuko tumaze guca mu mibabaro Imana nka data arashaka kutugira neza arashaka kugutwenza urashobora kuvyuka ejo mu gatondo usanga ibintu bimeze neza hariho n'ivyo utigeze usaba Imana ikabikora mugabo kandi nashaka kuvuga yuko iyo mibabaro iyo tuko turayicamwo ntitwicamwo kubera yuko gusa twabishatse mugabo Imana nk'umuvyeyi wacu Imana Mana izi vyose irashaka kubipermeta irashaka kubireka tukabicamo kugira ngo idutegurire ikindi gikorwa idutegurire mu ibango ugatusanga hariyo ministère hariyo igikorwa kanaka Imana ikwira gutegurira rero igapermeta yuko uca ahantu hameze nk'aho ubugaragwa hameze nk'aho udatahura aho usonza aho abo muvukana batagutahura aho sinzi ibintu byose umengo byose utabwa umengo ibintu byose utanguye kubusa mukakibaza ati Imana none kumengo wewe waransezeraniye yuko uzonkoresha ibi nibi none kubera iki ntariko ndabibona Mana none kubera iki bisa nibitevye rero ugatusanga rero abantu rimwe na rimwe ntibashobora gutahura yuko iyo ni imwe mu nzira Imana ishobora kureka umuntu agacamo reka ndabakandika rero ndakunda gutanga uturero twa Yosefu igihe yarota akabona ari umuntu ahambaye abiwabo bose bamufukamira murabe kugira ngo ahantu ahashike Imana yapermise ko aca ahantu abeshegwa na muka Potifari sinzi bamuta mu kinogo sinzi bamugurisha yaciye ahantu hagoye cyane kubera yuko inzira z'Imana ziratandukanye n'inzira zacu umva rero nashaka kuvuga kuri iyo soko igira kabiri aho Imana ishobora gupermeta yuko umuntu aca muri ivyo bihe by'umubabaro ikintu rero kiza kukwereka yuko uri kumwe n'Imana naho uri koraca mu mubabaro n'amahoro wumva mu mutima wawe ari umurongo umwe ngaha anye nagomba mbere kuvuga ico ca gatatu muri Petero wa mbere ca mbere umurongo wa gatandatu shaka umurongo bivuga ngo ivyo murabinezererwa cyane naho ubu ari igihe gito mubabazwa nibibagerageza vyinshi kuko bitazobura kuza kugira ngo kuramura kwizera kwanyu kugira ngo kwizera kwanyu kuze kuboneke kuri nishimwe n'ubwiza n'icubahiro mu guhishurwa kwa Yesu Kristo aha Petero ariko abwira abantu ariko arababwira yuko iyo bishise umuntu akababara ntibimutere umubabaro ahubwo anezerwe imagine uri kubabazwa uri mukuri uri kubabazwa uri mu bugororotsi uri kubabazwa uri kurondera Imana ahubwo byari bikwiye kugutera umunezero kuko hanya ariko aravuga ngo ibyo bintu bizobura kuza nimba uri umukristo no munsi ibibazo ntibizobira kuza Satani ntazoreka kugutera mugabo ici Imana yifuza no muri ibyo bibazo kubikomereramwo kuba umuntu aguma yizeye Imana ryari nako ndabwira abantu ndababwira yuko ugiye gusoma inkuru ya Shadraka Meshaki na Abednego bara abantu bo misezerano rya kera mugabo bizera Imana yabo bababwira ngo bafukamire ikigwamana mugabo baraha kugifukamira baravuga ngo byasa nko bari mu bibazo baraha kugifukamira bavuga ngo naho Imana itodukiza twende dushobora kufukamira ikigwamana barafatwa batagwa mu itandiro ry'umuriro mugabo muri iyo tandiro ry'umuriro kora ko bizeye Imana nivyo bari mu bibazo mugabo kora ko bizeye Imana barabonye Imana ibiyereka rero nagomba mvuga yuko ibibazo ntibizobura kuza nk'umukristo na Yesu asengera abigishwa biwe muri Yohana 10 bavuze ngo data koze ndagusabye ngo yuko bakuru no muri nosi ndagusabye ngo bazigamire muri nosi ndakunda kuvuga none ni kweri ki yavuze ngo bazigamire muri nosi ni kweri azi ko mwisi hazoba hari amarushwa hazoba hari amagogwa mugabo yari yifuza yuko muri ayo marushwa Imana ibazigama muri ayo marushwa bakomererayo muri ayo marushwa ukwizera kwabo gukomera bakaguma ku buryo badashobora gutandukanywa n'Imana n'ibibazo biri kubiraza kubatera rero murashobora kubandana ego urakoze cyane kuri utwo turero uduhaye nibaza ko ibi byose bica biguma bitwereka yuko kuko iyo uhisemo kwizera Imana menya yuko winjiye mu rugamba reka ndabisubiremo ndabibwira abantu iyo uhisemo guha ubuzima bwawe Yesu ukamwizera menya yuko ari urugamba winjiyemo kubera iki ari urugamba ni kubera yuko
ivyo wahora ukora kera uzosanga ijambo ry'Imana rikubuza kubera ko ubu mu mutima wawe harakiwe n'umuco. Hari ibintu vyahora bikunezereza, hari abantu muhora mukorana ama-affaire atameze neza. Mugabo uno munsi ubabwiye ati ibi ntavyo dukora, barashaka kugutuka. Hari ama-avantage amwe wari uronka ugatsanga uratangiye kuyabura, muri ico gihe ugaca utangura kuba mu mubabaro. Mugabo nk'uko wadusomeye muri Petero, duke kubinezerererwa kuko ntitwahamagariwe gusa kwizera umwami wacu Yesu Kristo, mwa kandi twahamagariwe no guhamwa kubwiyo, no kuba babazwa kubwiyo. Urumva rero hari abantu rero badashaka kumva iryo jambo, mugabo nukuri guhari. Rero nagomba mvuge ku isoko rigira gatatu. Nagomba mbaze umwanda kubaza ikibazo kimwe. None kuri abo bantu nyene batinya kubabazwa kandi barakijijwe, niki babwira imbere yuko tuca kuri ico kintu? Nibaze ko bwa mbere twege duhagarara ku kuri kw'ijambo ry'Imana, kuko iyo tuvuze yuko kuri uwo muntu avuga ati nta mibabaro iri ku bakirisu, Yesu Kristo yarikoreye imibabaro yose, umva vyaraheze, vy'ukuri uwo muntu ugenda mu buzima bwiwe mukaganira. Hari ibintu agerageza kwirengagiza byitwa umubabaro. Nico gituma kenshi na kenshi musanga ari abantu badeprima, aho usanga ameze nk'umuntu yayinze akaguma avuga ati ngo Yesu ngo ibihe vyiza bigomba bibe, mugabo hakwemera yuko ivyo bihe ariko aracamo, kubanza kumenya ati mbega kubera iki ndiko ndaca muri bino bihe bitameze neza, kugira ngo ashobore, kuko umaze kumenya isoko, umaze kumenya umuzi wayo marushwa, wayo magorwa urimo, urashaka kumenya n'ukuntu witwara. Ego urumva rero kuri abo bantu nababwira nti muriko murihenda cyane gose, kuko muzobandanya mukubitika mugerageza kwereka abantu yuko mumeze neza kandi bitameze neza. Mugabo ikintu kimwe nashaka kubabwira nuko hari umunsi umwe muzofatwa. Bati bazofatwa gute? Nuko ivyo bihe uri kurengagiza hari umunsi bizokugwirirana, usange ura ahantu hatameze neza. Umva rero iyo tuko turavuga ukwizera, bagenzi muriko muradukurikirana, inshuti z'umusaraba, mureke twemere twiyige ijambo ry'Imana. Tureke kumera nk'abantu gusa turi mu bintu umengo turabafana. Hari abantu gusa ufa gufana nk'aba bantu bakunda ibintu vy'imipira, reka dufate ivyo. Hari umuntu usanga afana ekipe yiwe yama itsindo, muga akavuga ati reka ngume ndayifana, arabizi yuko hari ukuntu batakinye neza, hari ukuntu umu-entraîneur cyangwa se umu-coach atashoboye gupanga neza liste yiwe, mugabo uwo muntu akabandanya avuga ati iyi niyo ekipe yanje bakinye neza kandi batashoboye gukina neza. Umva rero tureke kwinjira muri ivyo bintu byo gufa kwemera ibintu ngo yuko atamarushwa abaho. Tuzi neza yuko amarushwa arafise intumbero kanaka mu buzima bw'umukristo. Twabivuze yuko umwami wacu Yesu Kristo yaraciye muri ivyo bihe vy'amarushwa. Uravye nk'intumwa twese twemera Paulo, uravye kugira ngo ubutumwa bwiza ashe kubushikana kure hashoboka, murabe amarushwa yaciyemo. Pastor umurongo gusoma ngaha bikore no ba kabiri igice ca 10 umurongo wa 10 igice ca 11 mere ku murongo wa 23 aravuga ngo dore ku murongo wa 23 dore ku murongo wa 22 mbega bo n'abaheburayo nanje ndiwe, n'Abisirayeli nanje ndiwe, uruvyaro rwa Aburahamu nanje ndirwo, n'abakozi ba Kristo mvuga nk'umusazi ndabarusha. Umviriza rero ngo ndabarusha mu butame, ndabarusha mu guhirwa mu guhirwa mu mabohero, ndabarusha mu gukubitwa kurenze urugero. Umva yarakubiswe ururenze urugero. Kenshi nari mwirinde y'urupfu. Abayuda abayuda ibihe bitanu bankubise ibimoko 39. Ibihe bitatu nakubiswe ingage. Umva nakubise uburyo nkagago n'ugupfa. Igihe kimwe natewe amabuye. Ibihe bitatu ubwato bwaramenekanye, naraye mwidamba nirigwayo. Umva yaraye mu mazi yirigwayo. Nari mu ngendo kenshi, mwirinde ry'inzuzi, mwirinde y'abambuzi, mwirinde y'ubwoko bwacu, mwirinde ry'abanyamahanga, mwirinde ryo mu bisagara, mwirinde ryo mu bugaragwa, mwirinde ryo mu kiyaga, mwirinde ryo mu
mu bigira bene data mu butame no mu bucumukure ndara amaso kenshi ngira inzara n'inyota mara ubusa kenshi nicwa n'imbeho nambara ubusa. uri kurumviriza ubuzima bwa Pawulo. Uyu n'umuntu yanditse presque la moitié ya Nouvelle Alliance, mugabo ibiri imutwereka nk'umuntu yabaye mu marushwa menshi. Mugabo hari n'igihe bibiri bitubwira ko yageze no kugwara, agwaye ngo asenga gatatu abwira Imana ngo imukize igisate. Imana amubwira ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Rero naguma mbwira umuntu yakaragurikirana umuntu no mwanya yuko nk'umukristo amarushwa arashobora kuza. Bega none wowe ubifatamo gute? Reka tureke pastor abanza tubwire hama tuza kubaza rero none ga pastor byo cyabigenda gute. Ego reka rumvuge ku buryo bugira gatatu bushobora gutuma umuntu ashikirwa n'amarushwa. Uburyo bugira gatatu ni ibyaha cyangwa se ingingo mbi umuntu aba yafashe. Hari igihe umuntu ashobora kwisanga ari mu bibazo byinshi cyane gose kubera yuko kumbure yaciye mu nzira atariyo, cyangwa se yagiye kwivanga mu bintu bitamuraba, cyangwa se yakoze ibyaha, ubusambanyi, kurementaniriza abantu, ubwicanyi, sinzi n'ibindi byaha bitandukanye, cyangwa se kuba umutekamutwe. Murabizi hari abantu kubera gukunda amahera no gukunda ibyubahiro ashobora guteka umutwe kugira ngo ashe kunyaga abantu, cyangwa se abantu bashobore kumwita ayandi mazina nk'akarero bakamwita ko ari umuntu akigira nk'umuntu ahambaye kugira ngo ashe kunyaga abantu ibyabo. Rero muri cyo gihe mu gihe umuntu ariko agendera muri izo nzira mbi, inzira zidahesha Imana icubahiro, arashobora kuba mu marushwa. Rero naco gituma rero natangiye mvuga kandi akijijwe. Uwo ni wa muntu kuko naguma nibutsa abantu nti gukizwa birasaba yuko tugenda turahinduka ku munsi kuko urashobora kuba warakijijwe uno munsi mugabo kera ukaba uri umuntu wari umutekamutwe, wari uri umusuma, wari uri umusambanyi, wari uri umwicanyi. Ntibisigura ko ngo kubera ko wakijijwe bica bizimangana, bica bihera. Mugabo uko ubandanye wegera Imana, usoma ijambo, usenga, wisonzesha, za ngeso zigenda zirahera. Rero naco gituma rero hari uno munsi abantu basenga Imana, bagenda mu nzu y'Imana, mugabo bakigendera mu nama z'ababi, bakigendera mu nzira zidahesha Imana icubahiro. Rero kuri abo bose rero bagendera muri izo nzira, uri umukristo wavutse ubwa kabiri mugabo uracivanga n'ivyaha, menya yuko ushobora gushikirwa n'amarushwa. Umva rero iyo rero tuko turaca muri ivyo bihe bigoye bitandukanye, tugerageze twige turabe duti mbega n'igiki cabiteye. Amen. Nkuko rero nagira mbazi kibazo rero ngira go cyatugira mu musozo, tunafata umwanya wo gusenga. None pastor uriko urakijijwe, uriko yaja muri ivyo bibazo, ko muri ivyo bibazo wamaze kumenya igituma vyabaye, none wocu bigenza gute kugira bivemo? Natanguye mvuga ubwa mbere hari igihe umukristo ashobora gushikirwa n'amarushwa atandukanye kubera yuko ariko aratera ubwami bwa Satani. Kuvuga ngo ariko ashira ahagaragara ivyo Satani akora mu ibanga, cyangwa se amayeri y'umugwanizi, cyangwa se yahagurutse yagiye kuvuga ubutumwa bwiza, ariko azana abantu benshi cyane kwakira Yesu Kristo, cyangwa se ariko arirukana amadayimoni yaboshe abantu. Urumva mu gihe umuntu ari muri offensif, kuvuga ngo yasanze Satani ahari, menya yuko ushobora gushikirwa n'amarushwa. Muri ico gihe ikintu kimwe nashaka kubwira kuri uwo muntu ariko araba mu marushwa kubera yateye Satani, nagomba umuntu mbanze ndamufelicite kuko ni intwari. Abo bantu turabakeneye cyane muri kino gihe cacu. Abantu gusa bataguma bicaye mugabo bamusanga hari, bamusanga mu turere yifatiye, bakinjiramo bafise ubwo butumwa bwiza kugira ngo bashe kuzana iminyago myinshi kuri Kristo Yesu. Rero Bibiliya iratubwira kuri abo bantu yuko dukwiye kuresista. Kuri uwo muntu yasanze Satani ahari, ukwiye kuresista kuko ufise isezerano yuko azogira gute, azoguhunga. Satani ntashobora kukunesha, araguhunga kubera yuko nta bubasha agufiseko. Hanyuma kubagira kabiri babandi navuze nti aho Imana ishobora gupermeta yuko uca mu bihe bigoye kubera yuko hari igikorwa kanaka iguteguriye, ikwira guhingura, cyangwa se hari intahe kanaka ishaka yuko ugira. Muri abo nabo ndababwira ngo nimwihanganire ivyo bihe
kwihangana biragoye kuba uri bihangana bari muri byo nyene wihangana uri muri ivyo ushima Imana uvuga ati Imana ibi bintu ndagushimiye yuko imbere yuko ari heza Imana ndagushimiye yuko hari ibihe vy'ubwiza bindindiriye Imana ndagushimiye yuko hari abantu amamiliyari n'amamiliyari bagiye gukomezwa kubera ibi biyenzo bana bivuyemo kandi nkabivamo neza Imana ndagushima Imana ku bitabo Imana ngiye kwandika Imana ndagushima Imana sinzi ibikorwa kanaka nzotangura Imana kubera bino bihe ndiko ndacamo muri ico gihe kirazira yuko ucumera nk'umuntu ameze gute ariko agerageza kumera nk'umuntu idodomba Imana yantaye mugano kuvuga ati Mana kuba wantoranije mu bandi benshi ukareka ariko bino binda bicamo Mana ndagushimiye murabe uno munsi tufate mu gisata c'ubuvuzi uno munsi hari aba specialiste bavura ingwara kanaka akubwiye amasaha amara ariko ariga hari ibintu yemera agaheba hari ibintu bimunezereza hari itiro aheba hari ibitabo vyinshi asoma mu gihe abandi biryamiye mu gihe abandi bariko baranezerwa no kugira ngo azoshobore kuronka iyo qualification kuba umuspecialiste mu kuvura ingwara kanaka umva rero nagomba ndabigiranye n'umwana w'Imana ariko araca mu bihe bisa nuko biremereye Imana ikareka yuko abicamo nuko hari ibihe vy'umunezero ibihe bidasanzwe ibihe vyo kuduzwa ibihe vyuko uzogira intahe ibihe vyuko isi yose izokwama ikurondera kubera ko wihanganiye ivyo bihe vy'imibabaro amen pastor yitwa turavuga kuri Yobu Yobu ni example nziza ijanye n'ivyo vy'ibyo muravuga Yobu ntiyekuza muri iki gitabo Imana itapermeta yuko aca muri ivyo bibazo kugira ngo abantu bose ku isi yose bazoba bafite ibibazo bazovuga nimba Yobu yarashobora kuvyihanganira nari ndashobora kuvyihanganira nako niko yego ukiriko uravuga Yobu nagomba nce nkorija akantu abantu benshi cyane bazi bavuga ngo tuwe pauvre comme Job hari abantu bavuga ati ushaka kugereranya umuntu w'umukene ni Yobu nagomba ndabwira abantu yuko aho hantu nta namwe biri muri Bibiliya muga Bibiliya iratwereka ukuntu Yobu yarangije ukuntu umwami Imana yamwibutse ikamugira neza Bibiliya iratubwira yuko Imana mu kumushumbusha yamushumbushije inshuro kabiri umva rero bisigura ngo kuri uwo muntu wese ariko araca muri ivyo bihe bigoye umenye yuko hari ibihe vy'impemburo hari ibihe vyo gushumbushwa bikurindiriye mugabo ibanga nirihe ni wihangana bandanye ushima Imana bandanye ukora bya bikorwa vyiza ubibandanye ntiwidodombe kandi ntugende kuririra abantu iki ni kintu nshaka kubwira kuri uwo muntu wese ariko araca aho hantu mugabo avuga ati ni Imana ikirahancisha ntugende kurira abantu kuko ushobora gusanga uwo muntu ugiye kurira nawe nyene afise ibindi canke se kumbure ntashobora gutahura ivyo bihe uri kuracamo rero wowe nubandanye wizigira Imana hanyuma kandi witege yuko mu misi mike ushobora kubona ibihe vyiza bikubako reka rero tugende kuri bajya nabo bari mu muce ugira gatatu aho usanga umuntu ariko ashikirwa n'ivyago kubera ivyaha kubera ivyaha ubuzima bw'ivyaha arimwo kuri uwo nta kindi kintu no mubwira no kwihana amen nta kindi kuvuga ati Mana naragucumuyeko kandi Mana n'ibintu nivye ngomba ndabisubiza murabe kuri Zakayo ndakunda gutanga karo kuri Zakayo yarihanye ivyaha vyiwe yongera kandi aravuga ati nabona nyaze sikubibasubiza gusa mugabo na intere ndashirako ni incuro 4 umva rero nimba uzi neza yuko uri umwana w'Imana ukaba uri kuraca mu bihe bikomeye kubera yuko ivyaha wagendeyemo nusaba Imana ikigongo nagomba ndaguhumurize Imana igira ubuntu bwinshi Imana yaraza kukugirira imbabazi rero ni ivyo bintu bitandukanye no vuga abantu bari kwaraca mu marushwa bakwiye kugira ko bakagira iyo nyifato mugabo kandi ndangiza no kuri Zaburi reka turangize kuri Zaburi ya 34 ku murongo niyo nagira mvugira murongo wa 19 amarushwa y'umugororotsi ni menshi ariko uhoraho ayamukiza yose amen niryo sezerano rero dufise cyane cyane kuri abo bana b'Imana bose bariko baraca mu bihe badatahura igituma ariko barabicamo si ivyaha yakoze mugabo kumbure n'ubwami bw'umwiza bwamuteye cyangwa se ibintu Imana yaretse mugana ngo ndaguhumurize n'iryo jambo yuko amarushwa yose ushobora kuri kuracamwo uhoraho agiye kuyagukiza yose Imana ikugirire neza amen ndizera ko uno mwanya w'ijambo wabaye umwanya mwiza cyane ize ko twize ibintu byinshi kandi ndizera yuko hari ikintu Imana igakora mu mitima yacu namo dufata umwanya wo gusenga rero nkuko Pastor Tedeka arabivuga hari ibintu bitatu yavuze
abantu bashobora kubona umunsi bakora aca mu mibabaro, bashobora kuba bakora aca mu marushwa, adufashe asengera abo bantu bakora aca muri ayo marushwa muri bwo buryo butatu wavuze. Abo onye wavuze yuko bariko barataka Satani nabo bariko arabasubiza. Uburyo bwa kabiri nabo bantu bariko baracishwa mu bugaragwa, Imana irikiragerageza kuba handa parfait, ikiragerageza kubaha intahe bazokoresha imbere. Uburyo bugira gatatu nabo bantu bari mu vyaha. Rero nifuza yuko pastor udufasha ugasengera abo bantu, hama mu nyuma tuza gusengera andi bantu bafite ibindi bibazo. Kaze pastor. Ego reka dusenge aho uri hose ugerageze wizera Imana maze unkurikire. Kumbure uri kuraca mu bihe by'amarushwa by'amagorwa kandi wamaze kubona neza aho biva. Mbega vyoba biva kubera yuko ari Satani yaguteye, kubera ko nawe wabanje kumutera. Uri umuntu ukugerageza kugendera mu nzira z'ubugororotsi, uri umuntu ukugerageza kwitandukanya n'inzira z'abanyakibi, uri umuntu uri kugerageza kuvuga ubutumwa bwiza, uri umuntu uri urasengera abantu bafise ingwara zitandukanye, baboshwe n'amadayimoni, hanyuma ukagerageza gutera ubwami bwa Satani. Muri ico gihe hariho amarushwa uri kurabamo. Nagomba rero wewe ndagusengere kugira ngo Imana ikongere inkomezi mu mutima wawe kandi ushishikare ico gikorwa ntuhagarike, kuko ni muri ico gihe nyene uko ubandanya ushingira intaha Imana, niko kandi n'imitima ya benshi bandanyiza ku Mana, kandi n'Imana nayo ibandanya ikwitwararika. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana ndakweretse uyu muce w'abantu bariko baraca mu bihe bigoye, mu bihe by'amarushwa, kubera ko bemeye kwitandukanya n'ikibi, kubera ko bemeye kugendera mu nzira zawe zo kugoroka. Mana kubera yuko bemeye guhaguruka bakaja aho hanze bakavuga ubutumwa bwiza bakoresheje inzira zitandukanye, none Satani n'ubwami bwiwe bahagurutse kugira ngo bagwanye uwo mwene data. Mana muri kano kanya nagomba guhagarika ivyo bitero vyose vya Satani hejuru y'uwo muntu mu izina rya Yesu Kristo. Satani ndavuze ngo nta bubasha umufise ko uwo muntu, ahubwo ndatuye ukumererwa neza kuri uwo muntu. Ndavuze ngo uwo muntu akomere mu mutima wiwe kandi abandanye akora ico gikorwa ciza cose, azana iminyago myinshi kuri Yesu Kristo. Urakoze Mwami Imana kumugirira neza. Mwami Imana reka Mwami Imana wongere kandi ugurura amaso y'umutima wiwe Mana, kugira ngo umwereke Mwami utundi turere Mwami ahamagariwe Mwami Imana gufata aho hantu hose Satani yagerageje gushinga ibendera ryiwe. Mana turanse yuko Mwami Satani abandanya aganza aho hantu, turamanuye ibendera ryiwe, turaje gutangaza yuko ari gihe ca Yesu Kristo cyo kuganza muri ako karere mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami Imana. Mwami Imana ndasenge Mwami Imana nabo bose bariko baratinya kwemera gusoka kubera ko batinya yuko Satani yobatera, canke se bariko baratinya gutakaza ibintu kanaka. Mana ndasenze Mwami Imana ngo ubahe inkomezi Mana, ubafata ukuboko Mwami, bahaguruke Mwami ubigishe Mwami Imana gufora imyambi yabo Mwami Imana no kutera burya bwami bw'umwiza. Urakoze, icubaro cyose kibicaye Mana. Reka muri kano kanya nsengere uwo muntu wese ariko araca ahantu kubera yuko ari ibintu Imana yaretse ngo babicemo, Imana yaretse kugira ngo uce muri ivyo bihe, kubera yuko Imana iguteguriye igihe c'ubwiza, iguteguriye intahe kanaka. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Mwami Imana nagomba ndagushimire kuri uwo mwene data. Mwami Imana watoranije mu bandi benshi cyane Mana kugira ngo azushe gukora ico gikorwa, ariko Mwami Imana ariko araca ahantu hameze nko mu muriro Mana, kugira ngo ushe kumuhingura Mwami Imana, kugira ngo ushe kumukuramo ivyumviro vyiwe, ushe kumukuramo ama experience yiwe, ushe kumukuramo kwizera no kwizigira abantu Mwami Imana, ushe kumwigisha Mwami Imana aho hantu. Mwami Imana ndamugushimiye kandi Mwami Imana ndamusengeye Mwami Imana kugira ngo amahoro yawe agwire muri we mu buryo budasanzwe. Mwami Imana ndasengera Mwami Imana iyo valeur yo kwihangana, ico camwa camwemu Mwami Imana ngo kibandanye gikura muri we, kibandanye kigaragara Mwami Imana gushika kuri wa munsi azohona intsinzi yawe Mwami Imana, gushika kuri wa munsi azoshika ahandi hantu mu yindi si Mwami, aho Mwami Imana azo ariko aragushingira intahe Mwami Imana, yaho wamucishije Mwami Imana ukuntu wamubereye umwizigirwa, kandi Mwami Imana ukaba umushikanya ahandi hantu. Reka Mwami Imana abantu bose Mwami Imana wahamagaye Mwami Imana watoranije kugira ngo uwo muntu uyu mwene data azokorere Mwami Imana, azocika igikoresho ku bwabo Mwami Imana, abo bantu Mwami nabo nyene Mwami Imana ubazigame ubategure Mwami Imana, kugira ngo uwo mwene data igihe azova muri ico gihe c'amarushwa Mwami Imana azoba umuntu yizewe, azoba umuntu ashikiriza neza
neza ico kintu cyose wamukoresheje mwami Imana kubw'icubahiro cy'izina ryawe. Reka ndangize nsengera abo bose bariko baraca mu bihe bitoroshe data mu izina rya Yesu Kristo ndakoresa umwene data ariko araca ahantu vyanse kubera yuko hari ingingo mbi yafashe kubera ko hariho icakanaka yaretse kikinjira mu buzima bwiwe. Reka mwaye Imana imbabazi zawe muri kano kanya zimugote impande zose. Reka mwaye Imana urukundo rwawe mwami agumve muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Ndanse yuko Satani abandanya amucira urubanza, abandanya amubwira ati wewe Imana yaraguhevye, wewe nta na kimwe uzosubira kandi gushikako, vya bindi vyose watangura vyose biraheze. Ariko mwami Imana ndamusenge mwaye Imana kugira ngo imbabazi zawe azakire mu mutima wiwe. Mwaye Imana imbabazi zawe mwaye Imana zimubeko uzobukoze mwami Imana, kandi mwaye Imana subire kandi ahagurukane za nkomezi mwami zawe Mana kugira ngo abandanye urugendo mwami, abandanye asubira kandi kwereka Satani ati Satani waruzi ko wanshoboye, waruzi ko wanshize hasi, ariko ndasubira kandi guhaguruka, kandi Satani ngiye guhangana nawe, ngiye kubandanya mesha Imana yanje icubahiro mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushima. Amen, 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 amen. Data mwiza turakurisa n'abana bakora dukurikirana data bafise ibibazo mwami, ibibazo vy'amadeni mwami, twasenze mwabo bacira inzira mwami, abari mu bibabaro mwami, ingwara mwami, twasenze mwami umuntu wese karadukurikirana mwami afise hagwaye mwami, twasenze mu izina rya Yesu Kristo yakira gukira kwa jambo baravuga mwami kubishago twakiza ingwara mwami. Dasengeye umuntu wese mwami karadukurikirana mwami afashe hose hakoze ko hose mwami, bwa bushobozi mwe bwakuzura wapfuye mwami byapfuye muri we byose mwami. Dasenze biso bigira ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Dasengeye no muntu mwami ufite umutima wiruka mwami, ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo umutima mwamuje kuri ritme nziza mu izina rya Yesu Kristo. Dasengeye n'uwo ababara estoma mwami mu izina rya Yesu Kristo yakira gukira kuva kuri wewe, yakira gukira kuva kuri wewe mwami ufise uburibwa ahantu hose mwami, reka mwami yakira gukira. Ufise ikibazo mwami c'amaraso yo mwami harimo ingwara, ndasenze data mwiza mwami yakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ingwara rero yose mwami iri mu mubiri w'umuntu akaradukurikirana mwami, reka mwami yakira gukira, reka umugenderere, reka umubohore, kuko Imana igira neza, kuko Imana ikiza. Turaguha icubahiro cyose, turagushize hejuru kuba ubohoye, kuba ukijije, kuba mwami uhaye umwidegemvyo, kuba uhaye amahoro, kuba uhaye ukwizera, kuba uhaye mwami umutuzo. Turaguha icubahiro data mwiza, kubagiriye neza, tubiseze tuvyizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ndizeye yuko uno mwanya w'amasengesho waba umwanya mwiza, waba umwanya ugendererwa n'Imana, waba umwanya gukorwako n'Imana, waba umwanya wo kwirugwa. Mbere ko dusozera nagomba me pasteur avuga akajambo kanyuma hama turangiza ikiganiro. Nagomba mbwire abantu mwese mwariko muradukurikirana, mbanze ndabashimire kandi nizere yuko ano majambo twagiye turayaga yuko yubatse ubugingo bwawe, kandi yuko ugiye kubandanya uba umuhizi adasanzwe w'inkomezi. Nagomba ndakubwire ngo ntureke, ntiwemerere, ntuhe ikibanza Satani, ariko Satani ubandanye umugwanya ngo nawe azogira gute, azoguhunga. Imana iguhezagire. Amen, amen, amen. Ndizeye yuko rero nkora kandi bivuga ko kino gana cyaba iganiro ciza caguhezagiye, kandi ndizera ko haraho uvuye, haraho naho ushitse. Ushobora kurwa dukurikira muri no mwanya rero ukaba ufise intabi bivanye n'ivyo wumvise no munsi, utwandike. Tunoza kuronka abantu benshi batwandikira badushingira intabi ivyo Imana yabakoreye, abo Imana yakijije, abo Imana yabohoye, ukaba uri umwe muri bo. Utwandikire ku message kwizo nimero ziri ngaho munsi. Ushobora kuba ufise umutwe ushaka ko tugufasha gusenga, utwandike kuri ino nimero. Ndizeye yuko Imana hari ikiri bukore, hari ikizogukorera. Rero naho butamugiraniro kindi nk'aya mango, Imana ibane namwe.